harigeze gutegurwa ihiganwa ryo gusiganwa mu bikoko vyo mw'ishamba. Ivyo bikoko utanka bitaba ihiganwa. Aho mw'ivyo bikoko nyene harimwo n'igikere. Igikere giti aha jewe igikombe singera ntagitahukanye kabisa. Ibindi bikoko biti ya nagikere bashahu yatonze mu mahiganwa. Bikoresha imvugo y'agahemo nyene muravyumva namwe. Igikere naco cigira uwejo cigira hutavyumvise giti bagombe bavuge gute jewe ntegerezwa guhiganwa. Ngivyo murabibona kuri pkedo de pare. Igikere cari hirya nticaboneka n'ukuboneka. Biravuga biti tubise wewe ntuzi n'ukwiruka. Bitahubwo wowe uraduteza ibibazo turiko turaguhonyanga. Bitahubwo wewe ntukomeye no mu mutwe. Urashobora kuza kutwihanga mwihiganwa nkiri. Vyari bikoko bikomakomeye wampaye inka. Ariko igikere utanka kiratimba giti n'indege irasha. Jewe ntegerezwa guhiganwa kandi ndatsinda. Kugira ngo rero bive kuri depare vyategerezwa gusimba. Bijya vyo gusimba imitego murabibona. Umuhagarikiza aravuza ifirimba ati ivyo biragurutse ngo bisimbe wa mutego. Monsieur Gikere na warasimba. Biragorana sivya simba nabi asimbira kuguru kwa wamumenyereza. Wamumenyereza utanka riva inyuma agiye kwishitura ca Gikere akirasa umugere wa danje. Igikere kirararira mu kirere giti mana yanje noneho ndaturitse. Kiri mu kirere giti basha ubwanje buraheze. Umve cariko kigendera ku murindi udasanzwe kubera umugere cari kiriye. Murazi yuko uri mu kirere ugenda avore duwazo atamakorosa abaho. Vya bindi bikoko navyo biriko birasametura biti ko Gikere tutamubona. Nawe Gikere ari mu kirere. Nuko Gikere kubera wa mugere wari wacunguruje kiba gishitse ubwa mbere kuri point d'arrivée. Muramubona ngaha Gikere yashitse ku murongo kera. Nguwo Gikere igikombe c'inzahabu ngico Gikere yambikwa umudari w'inzahabu. Ariko Gikere naho yarose uyu mudari yabanje kurya umugere. Mugabo uwo mugere niwo Gikere yasanze umwunguruje umushikana ku ntsinzi. Kino gihe ushobora kuba uri kuraca mu bihe bitoroshe bakakugwanya bakitwengera n'agahemo ngo ntaca azoshikako ngo ntaca azovamwo ngo nta n'amahera afise nta n'ikintazi nta experience afise n'umukene. Agaca mu nzira zose kugira ngo baguce intege bakuburabuze. Ariko nagomba nakubwire yuko uwo mubabaro uri kuragira ndabizi neza yuko bigoye kwakira. Ariko uwo mubabaro nyene reka ukubera ingazi zo gushika kwizo ndoto zawe. Umurideri cyangwa uwundi muntu ashika ku ndoto ziwe nukuvuga ngo ibibazo acamwo nivyo bimubera ingazi yo gushika kwihangiro yiwe. Nimba bariko barakuvuga amajambo, nimba bariko barakugwanya mu buryo ubucanye buriya by'umutima menyo ubandanye. Uwo ni wa mugere banka Gikere uvuga uti uko bimeze kose intambamyi zose ndiko ndagira ndazi yuko mbwirizwa gushika. Abagutwenga abaguhema abavuga yuko uri kurata umwanya ntibazobura wampaye inka. Bagutwenga nguyo rero hari ico yoshobora. We wicire bugufi gusa wihorere ujinyike. Ivyiza Imana yaguteguriye ubwirizwa kubishikako naho hoba imitego ingana gute imbere yawe. Reka iyo mitego nyene bariko baratega ikubere ingazi. Aho babera ibijuju rero bariko barakora ivyo bintu bibaza ko bariko baragucinyiza bariko bakunuga kwisezerano ryawe. Ntusubire kwihebura rero ngo bamvuze amajambo ngo bambereye intambamyi muri ibi canke biriya. Ahubwo gira umwete ukomeye. Gikere nakwigisha igikombe uragitahukana nta kabuza. Uzushima Imana uvuga uti Imana yangiriye neza ndanezerewe. Mwese nimuvyumve, mwese nimumve intahe yanje.
abangwanye bari bazi yuko ntabibereye, ariko Imana yoyo yarabona yuko urukino arije mbwirizwa kurutsinda. Uti ndashimiye Imana rero, mwese muvyumve uce wiririmbira ka karirimbo uti kubera ivyiza wampaye sinogenda nashimye kandi nari ntabikwiye, sinogenda ntashimye oya sinovyubahuka. Uri neturuye ndabizi kandi urumugira neza aho umudari uzoba wakubise ko wampaye inka. Nuko iyi nkuru ya Gikere itwereka yuko abantu bicishije bugufi, abantu bagawa, abantu biboneka yuko abandi babanegura bakavuga yuko batobishobora, ko badafise ibi na biriya. Aha duce twumva rya jambo ry'Imana rivuga ngo Imana ishira hejuru abicishije bugufi, igacisha bugufi abishira hejuru. Ibi bikoko n'ubwishime bwavyo Imana yarabigaruye akenge mu gutuma Gikere aba uwa mbere. No mu Burundi niko bimeze, hashobora kuba hariho abantu bigira ibitangaza bakigira barambo. Hariho abantu ushobora gusanga bashize abandi mu buja, bakagira abandi abakene kandi batategerezwa kuba abakene, mugabo kubera bitwaje ubutunzi, kubera bitwaje amabanga barimwo, bagaca izangondagonde bakakurenganya imbona nkubone. Ugasanga ntibagomba kumviriza abandi, ugasanga ntibagomba gusabikanya n'abandi. Abantu bigira ibitangaza nk'uko rero kenshi Imana ikikoresha bajya abantu baciye bugufi, abantu bitogaragara nuko boshobora gukora ibitangaza. Abantu bagayitse, abantu basuzugurwa, abo nibo Imana mu gihe cayo igaruka ikambika umudari. Nuko bimeze, iryo ni itegeko universelle, ni itegeko eternelle, ntirihinduka. Imana ihigura n'abishira hejuru, maze igashira hejuru abemeye kwicisha bugufi. Nuko mu gusozera ndabibutse ko mwishure ry'abarundi bose icigwa remezo y'ibindi vyigwa vyose ari cigwa c'uguca bugufi. Mu guca bugufi vyose birashoboka. Turababwira neza yuko abarundi twize guca bugufi ingorane turimwo tuzozivamwo, tukagaruza umunezero Satani yatunyaze. Ivyo kandi tubivuga dushize amanga, ntibidutera isoni na gatoya. Tuzobivuga dusubire tubivuge mpaka tugaruje umunezero Satani yatunyaze. Turiteguye kuvyerekana ku mugaragaro, abarundi bose babona. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese. Reka twibananize kwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze dusangire urugendo rw'amahoro. Turi kumwe twese mu rugendo, ataburyarya, ntaho tutoshika, ntaco tutoshikako, ntaco tutokora. Voilà.